Yesu ashimwe cyane nukuri Imana ibahezagire cyane ndabifurije wa Mungu mwiza mwese aho muherereye ku isi yose nukuri mfise akaje message gagufi cyane nkeneye ko dusabikanya akwa message ndakavuye kuri hanini kuri ya verset biblique iri muri mambe verset biblique Matthieu 6:33 ivuga ngo Matayo 6:33 bavuga ngo mwitware ku bwami bw'Imana gukiranuka kugororoka ibisigaye ngo bizoryogerwa nk'inyongera n'ukuri bantu b'Imana ndasavye ni kintu kenshi kikunda Imana ikunda gukangura umutima wanje iyo verset nayigize nk'ubuzima kandi ikunda kunkangura cyane impamvu ndabibabwiye niki Satani ari ukuntu azana igitambara akafuka abantu ubwoko bw'Imana ugasanga turiko twirukanga n'ibyisi kandi ikibazo byo kwisi tuzobisigaha kwisi nta muntu numwe ndabona apfuye ngo bamuhambane n'ivyo afise ya mu mugwiza atunga apfuye umuntu wese apfuye yapfuye ivyo birangiye bamuhamba nkaho bahambye abandi kandi basha kumuhamba mu mva nziza ariko ivyo byose mwese muri hamwe mugiye mwivu twavuye mwivu tudosubira mwivu ndashaka nkangure buri umuntu wese ibuka yuko ivyo turiko turirukira ndababwijwe ariko nanje ndiruka mpiga ubuzima mu buryo muntu bitandukanye ariko sinigera niwagira yuko ivyo niko ndarondera mfiso umunsi bizorangirira kandi atanubwo bizomperekeza imirimo myiza turiko dukorera Imana niyizo duherekeza kandi niyo tuzosanga iyo tuzoba turiko turaje ugukiranuka sinova ngo ndumukiranutsi 100% na Bibiliya ivuga ngo uwigira umugororotsi ngo abariko yita Imana umubeshi ariko ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo nse na Kristo kugira ngo nemegwe n'Imana nubwo hari bingora nubwo hari bindusha ariko uwampaye agakiza uwinyita umukiranutsi ni nawe ashoboza kugira shige kubwokiranuka gushitse ndakwifurije mwene data uyu munsi Imana iguhumura amaso ikwereke uburyo icyo Imana yakuremeye ikwereke uburyo uri buyikorere kugira ngo icyo Imana yakuremye ukibereho Imana ntiyakuremye ngo ububake amazu Imana ntiyakuremye ngo ugure imiduga myiza ugendere mu miduga myiza Imana ntiyakuremeye ngo uvyare Imana ntiyakuremeye ngo ubeho ubuzima bwiza gusa ahubwo Imana icyo yakuremeye nico ukwiye kumenya kandi ngo ukibereho kuko nukiberaho kizogufungurira iyo migisha yose ivyo ukurahiga ntabwo bizokuruhisha cyane ahubwo bizoguherekeza nk'inyongera nibizoza bigusanga aho utagiye kubirondera birenze urugero simvuze ngo wicare kuko nabirivuga ngo udakore ntakage ariko gerageza kubalansa ubanze wiyumvire mbese ivyo ndondera birimo inyungu nyinshi cyane nibiki ivyo ndondera birimo inyungu nyinshi cyane nibiki ico ndondera kirimo inyungu nyinshi cyane nico Imana yandemeye kuberaho ico nico nkuye guha agaciro cyane gusumba ivyo ndondera bindi byo kwisi kuko Satani mpamvu niko mvuga uko hari ukuntu Satani atuha kuba busy cyane mu vyisi tukabisha mu mwanya wacu mwinshi cyane gusumba ivyo ico gukora amini kwitware ku bwami bw'Imana kwitware ku bwami bw'Imana ugasanga tubiha nta n'umwanya tunabiha nukuri je ndababwije ukuri sintego isoni iyo ndiko nkora icyo Imana yandemeye nubwo abantu bomvuga gutandukanye nubwo abantu bonca intege nubwo abantu bomhagarika sishobora kuko nzi neza uwampamagaye ico yandemeye ntegerezwa kugikora kandi arashigikiye mu ruhande rwanje gushika mfuye mpaka mfuye nkashikana ivyimbu havuga nti mwami ico wandemeye ngiki ndagishikanye mwene data nukuri reka duhaguruke umwe wese akorera Imana muco Imana yakuremeye niba utarakimenya kibaze mubaze Yesu arumva sigipfa amatwi arumva arakwishura kandi agukoreshe ivy'ubuhisi na iyo migisha twirukira izo rusanye imigisha ndayikeneye kandi imigisha sindayirondera imigisha irandondera nukuri arige nirukanga sane ko ndirukanga nshaka amafaranga ugasanga uko navyiteza ahubwo siko binagenze iyo nitwaretse ubwami bw'Imana mbazi nuko n'imigisha irankurikira imigisha iza nk'inyongera insanga kandi iyo migisha ntima kubona yuko nahezagiwe birarangiye no kuko nzi ko iyi migisha ifisa akanya gato
ifise akanya gato nako ngaha kwisi. Nta n'umuntu muri kiroge murabe n'ukwisha imyaka 100 aba ari umuhinga, aba ari umuhigwe, niko novuga, aba ari umuntu Imana yagira ubuntu. Nta myaka 100 tukimara kwisi, ariko ubuzima bw'inyuma y'urupfu ni ubuzima budahera. Ubuzima budahera no kuvuga hariho ubugingo budahera, hakabaho na gihonomu nawe nyene ubugingo bidashira. Duhitemwo neza kandi duhitemwo Kristo akiri ku ngoma kugira ngo adushoboze. Nadushoboza byose bizogenda neza. Yesu abahezagire. Amen.